Banywanyi bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije aka nakanya kumviriza ikiganiro ndondeza nkuko muyimenyereye ndondeza mushikirizwa n'ishirahamwe Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cuno munsi kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe tumaze imisi tubashikiriza inyuma yaho umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye yagirije isekeza ndondeza ko ari ryo rihagarika abantu rikabagandagura ngo mu nyuma rikabishira ku nzego z'umutekano. Twafashe iyi ntumbero yo gusubira kugaruka ku bantu bose twakoze ko madoshe twakoze kugira ngo n'abatwumviriza bose bumvirize ingene amajambo ya Petero Nkurikiye ari kinyoma cambaye ubusa. Imbere yo kwinjira mu idonido ry'ihiganiro cuno munsi twagomba dusubiye dushimire mwese mudukurikira kugene mudufasha gukora kino kiganiro na cyane cyane iyo hari ibibazo twabajije ingene mudufasha mugaheza mukavyishurako. Ni muri iyo ntumbero hariho bikeyi twagiye dukosore mu byo twari twavuze mu kiganiro giheruka. Ikiganiro cyari kijanye n'ababuzwe irengero umwaka w'ibihumbi 2017 twaramenyesheje ko kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere mu bihumbi 2017 Adjudant François Nkurunziza yarajejwe ivy'intwaro mu ikambi yo kumukoni yahagaritswe mu nyuma akabugwa irengero ryiwe. Bikaba byavugwa ko yoba yagandaguwe ari kumwe n'abandi bantu babiri baba baturuka muri site y'abateshejwe izabo y'Imutaho. Inyuma yaho rero tubasavye ko mwese mwodufasha kurondera kumenya bano bantu babiri baburiwe irengero hamwe na Adjudant François Nkurunziza. Twasanze bano bantu batari bava muri site y'Imutaho, ahubwo amazina twaronse ababuzwe irengero hamwe na Adjudant François Nkurunziza ni Manirakiza Merance yahoze mu gisirikare cy'u Burundi akaba yava muri site y'abateshejwe izabo y'igisikara muri commune Itaba mu ntara ya Gitega, hamwe na Kantungeko Ferdinand nawe nyene yahoze mu gisirikare cy'u Burundi akaba yava muri site y'abateshejwe izabo yo muri Yibukirasazi muri commune Bukirasazi mu ntara ya Gitega. Ureo dusaba abo abazi bano bantu babiri Manirakiza Merance na Kantungeko Ferdinand ko bodufasha kuronka umwidondoro wabo maze duheze tubashire mu bandi babuzwe irengero mu madoshi yakozwe n'isekeza ndondeza. Ubu rero twinjire mu idonido ry'ikiganiro cuno munsi. Ikiganiro kidasanzwe kigira gatandatu kikaba kijanye n'ababuzwe irengero mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2018. Uwa mbere tugiye kubashikiriza ni Frederic Nduwimana, umunywanyi w'umugambwe FNL ya Gatongwasa yahagaritswe kwigenekerezo g'9 mu 2018 ku mugwa mukuru wa commune Tangara mu ntara ya Ngozi. Frederic Nduwimana yarasanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura aho yanyonga ipikipiki y'uguca amafaranga ivyo benshi bakunze kwita taxi moto. Ikindi kizwi cyane kuri Frederic Nduwimana nuko yari yaragiye mu myiyerekano yo mu 2015 aho nyene Bujumbura yiyamiriza ikiringo cya gatatu ca Petero Nkurunziza. Inyuma y'iyo myiyerekano yahavuye aronka amakuru amumenyesha ko iperereza ry'u Burundi ryariko riramurondera, ari navyo byatumye amara hafi imyaka 3 adasubiye guhonyoza ikirenge iyava muri commune ya Tangara mu ntara ya Ngozi. Ariko haciye hafi iyo myaka 3 yibagije ko ivyo kumurondera vyoba vyarahagaze nuko ivyo kuja mu myiyerekano vyoba vyaribagiwe. Niko kwiyumvira kuduga Ingozi kugira ngo aje guhimbaza umwaka mushasha wa 2018 hamwe n'umuryango wiwe aho Ingozi. Kwigenekerezo g'9 rero kwezi kwa mbere mu 2018 mu gihe yari mu kirabo citwa Kumwembe ku mugwa mukuru wa commune Tangara, ariko asangira agacupa n'inshuti yiwe Viateur Ndayisenga anavuga ko yuko nawe akorera iperereza, niho haza abantu babiri bambaye impuzu z'igipolisi baraheza bafata Frederic Nduwimana bamwinjiza muri pick-up yera y'ibiyo bitabona ivuga ko yari imodoka ya Venance Miburo yari asanzwe arongoye iperereza aho mu ntara ya Ngozi. Kuva Frederic Nduwimana afashwe gushika uyu munsi nta wuzi irengero ryiwe. Kwigenekerezo ry'umunani Ruhuhuma mu 2018 ku mugoroba naho harabuzwe irengero abapfasoni babiri
Theodesi Ahishakiye benshi bazi ku izina rya Emenchuti na Rehema Kaneza benshi bakunze kwita Mama Aisha. Abakenyezi babiri babuzwe irengero ku mugoroba batashe bavuye ku mirimo yabo aho bakorera muri salon de coiffure bita Praise iri mu gisagara ca Bujumbura bariko bataha aho bari baba mu Kigobe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Aya makuru amatohoza yakozwe n'isekeza ndondeza yerekana ko inyuruzwa ry'abakenyezi ishobora kuba ryaje rirondera cyane cyane Theodesi Ahishakiye batazira Emenchuti. Rehema Kaneza nawe akaba yari umukozi wiwe. Theodesi Ahishakiye amakuru isekeza ndondeza ryamuronse ko eka mbere bano bakenyezi bose icyo twoherako nuko bose bari bafise mu maraso yabo amaraso y'u Rwanda, kuko umwe wese yari afise umuvyeyi umwe wo Murundi n'umuvyeyi umwe w'umunyarwanda. Theodesi Ahishakiye yarigeze kwikekwa cyane mu mpera z'umwaka wa 2014 ko yoba yakorera iperereza ry'u Rwanda. Ivyo vyaje gute? Vyaje mu gihe yaraherutse gushinga ikirabo citwa Praise agishira hafi y'ikiyaga Tanganyika iruhande y'ikibuga c'umupira Petero Nkurunziza yakunda kuja kwinonorako. Niho hariho bamwe mu nzego z'umutekano z'abahoze muri CNDD-FDD bagiye kumubeshera bavuga ko ico kirabo coba ari ahantu abashaka kugandagura Petero Nkurunziza wabaza gukurikiranira imyimenyerezo ya Petero Nkurunziza. Maze guhera ico gihe mu kwezi kwa12 mu 2014 ico kirabo kica kirugagwa. Ariko ntivyahereye aho. Theodesi Ahishakiye yari umuntu w'umunyamwete cyane ku buryo yararongoye amashira hamwe ashika 5 y'ivy'ubutunzi, amasosiyete 5 muri ayo harimwo amwe yakora nk'urudandazwa rw'ivy'ubutare. Ubutare bumwe bukaba bwava mu ntara ya Cibitoke ubundi bukava mu gihugu kibanyi ca Kongo. Aho nyene muri Kongo Theodesi Ahishakiye yararongoye isosiyete yadandaza amapikipiki mu muji wa Goma muri mu buseruko bw'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bishoboka gose rero ko inyuruzwa rya Theodesi Ahishakiye rifatiye ku ruhande rumwe kuri ibi yakunda kubesherwa ko yoba yakorera iperereza ry'igihugu cy'u Rwanda, ku rundi ruhande naho bigafatira ku vy'ubutunzi abashobora kuba baramusharika n'abandi baba bashaka kumutwara ubutunzi bwiwe. Ivyadutangaje gose mu matohoza twakoze ku inyuruzwa ry'abakenyezi babiri ningene igipolisi cyari cyafashe abantu babiri cikeka ko aribo bakoze ibikorwa by'inyuruzwa ry'abano bakenyezi babiri. Aba nabo no witwa Aimable Nduwimana yarahagaritswe imisi 2 n'igipolisi cy'Inyamiramabi, ariko ubonye ntacahaza itegeko rivuye hejuru. Aho hejuru ngo ni kwa Procureur General de la République ryategeka ko Aimable Nduwimana arekugwa. Bikaba byatangaje abantu ingene umushikiriza manza mukuru wa Republika yagiye kwivanga n'amatohoza yarakiri mu rwego rw'igipolisi Nyamiramabi. Uwundi yahatswe gufatwa yari umukozi w'iperereza yitwa Eric Nkuyasi, ariko uwe mu gihe yaragiye gufatwa haciye imwe mu gihangange mu gisirikare yarategetse ko badashobora kumukorako. Kuva ico gihe rero ibyo bintu byose bibaye nta matohoza n'amakiri kwarakogwa kubijyanye n'ibugwa irengero rya Theodesi Ahishakiye yarasanzwe ari n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD be na Rehema Kaneza. Ibugwa ry'abano bakenyezi babiri tukamenyesha ko ryatumye abana 8 bose babura abavyeyi. Kwigenekero rya 21 ruhuguma mu 2018 naho uwitwa Jean-Marie Harerimana umunywanyi w'umugambwe FNL yarabuzwe irengero mu gihe yari yagorobeje afata agacupa ku kirabo cyitwa Terminus mu Kamenge, aho yari yicaranye n'abantu bavuga ko bashaka kumugurira imodoka. Ariko amatohoza yisekeza ndondeza akerekana ko abantu bashobora kuba barabakozi biperereza. Jean-Marie Harerimana yari umunywanyi wa kera cyane w'umugambwe FNL, akaba kandi yari n'umwishikira mu nzu kwa Gatongwasa. Ariko rero ibintu byari bisa n'ibyahindutse kuva mu ntango z'umwaka wa 2017 aho Jean-Marie Harerimana yifadikanije n'abandi bakeyi bari barongowe n'uwitwa Adolphe Banyikwa bava muri FNL ya Gatongwasa binjira muri FNL ya Jacques Bigirimana. Amakuru afiswe n'isekeza ndondeza yerekana
ko iminsi mike cyane imbere y'uko Jean Marie Harerimana abugwa irengero ko yaraherutse kugirana amatati akomeye na Jacques Bigirimana eka kandi na Adolphe Banyikwa. Icyatangaje abantu bose ningene Jacques Bigirimana akunze gusohora amatangazo menshi cyane ataco arigera avuga ku bijyanye n'ibugwa irengero rya Jean Marie Harerimana, eka mbere atani ico yigeze anakora kugira ngo amurondeze. Abajyango ba Jean Marie Harerimana bagerageje kwitura Jacques Bigirimana ngo yoba yabishuye ko uwo muntu atazi n'uwo ari we. Amatohoza yakozwe n'isekeza ndondeza avuga ko umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu ari we yoba yararongoye igikorwa cy'inyuruzwa rya Jean Marie Harerimana. Kwigenekerezo rya kabiri ntwarante mu 2018 abanywanyi batanu b'umugambwe MSD baturuka bose ku musozi umwe wa Mirama zone Muyira muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura rirare barabuzwe irengero bamaze guhagarikwa n'iperereza ry'u Burundi mu Ruvumera, aho ni mu manuko ni hagati bambe mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Buyenzi. Abanywanyi batanu b'umugambwe MSD bose bava aho muri zone ya Muyira, bose barabakozi ibikorwa bakora bakunda gucura ivyuma bagaheza bakabidandariza mu ruganda rwabo rwari ngaho mu Ruvumera muri zone ya Buyenzi. Uyu munsi baza gufatwa bari ko bagendera mu modoka y'umugenzi wabo yitwa Fabrice batazira Brice. Uyu nawe akaba yari yemereye kuba batembereza mu gihe hari ku mugoroba ku munsi wa gatanu buca ari umunsi bafata ko ari umunsi karuhuko ku munsi wa gatandatu. Nuko batangura gutembera bafata niko ngo bageze aho bita ngo kwa Rubengebenge bahura n'imodoka zibiri ziperereza, imwe ikaba yari irimwo Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Abanywanyi batanu bose ba MSD bose baca barahagarikwa na Kazungu batwagwa gupfungirwa mu iperereza. Guhera ico gihe nta urasubira kubakubita ijisho. Abafashwe yari Bonaventure Havyarimana, Benius Mbanye n'Imanga, Lionel Hafashimana, Egide Habonimana, Emmanuel Nyabenda be n'umushoferi rero bari kumwe Fabrice batazira Brice. Amakuru afiswe n'isekeza ndondeza nuko uyu Fabrice batazira Brice yari umukozi w'iperereza akari we yashatse kubata mu mutego, kuko haciye n'imisi mikeyi yaciye atangura gusubira kuboneka yidegembya mu gihe bano batanu atawurasubira kubakubita ijisho. Inyuma kandi yaho n'imiryango yabo yatanze amafaranga ashika 1,5 miliyoni wo kurondera kubabohoza, ariko ntaco vyavuyemwo. Ibugwa rya bano bantu batanu byatumye abana 12 bose babura abavyeyi. Kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu mu 2018 naho umunywanyi wa MSD nyene yitwa Jean Marie Vianney Arakaza yaraherutse kurangiza amashure yiwe kuri lycée technique Saint-Luc, hamwe akongera akaba n'umukozi wa société PSG ikora akazi k'ubuzamu. Yarabuzwe irengero inyuma yaho ahagarikiwe hafi y'ikigo gikora ibinyobwa Brarudi mu gisagara ca Bujumbura. Uyu nawe yahagaritswe ariko agendera mu modoka ya taxi ari kumwe n'abandi bagenzi biwe babiri, bahagarikwa n'imodoka zibiri ziperereza, imwe ikaba yari irimwo Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Bamaze gufata bano bantu babiri bose bari kumwe na Jean Marie Vianney Arakaza, imodoka zabajanye ngo zatubereye mu ntara ya Bubanza. Gushika ubu nta urasubira gukubita ijisho Jean Marie Vianney Arakaza. Twogira ko tunasaba umuntu wese yobazi bano bandi bantu babiri bari kumwe na Jean Marie Vianney Arakaza ko boheza bakabatumenyesha kugira ngo nawe bashigwe mu gitigiri cy'ababuzwe irengero hamwe boba batasubiye kuboneka. Kwigenekerezo rya 14 aho nyene mu kwezi kwa gatatu mu 2018 uwitwa Jean Bosco Nibasumba nawe yarabuzwe irengero. Jean Bosco Nibasumba yahoze yiyamiriza gose ikirengo cya gatatu cya Peter Nkurunziza muri kumutakura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'ivyo yahavuye aronka amakuru ko yariko araronderwa n'iperereza, bituma heba akazi kiwe, bituma kandi abaho yinyegeje akunda guhindura amakartier y'abamwe.
yarimwo. Ariko rero haciye imyaka 3 nawe nyene yiyumviriye ko atawukimurondera ko yoba yaribagiwe, niho yaronka amatelefone y'agasakisaki aho mu gatondo kwa 14 ntwarane. Aya matelefone akaba yari umuntu yitwa ko ari umugenzi wiwe yamubwira ko yamuronkeye akazi, niko guhurira kwibarabara rya 5 ryo mu Nyakabiga ya 3 baca barinjira muri modoka ya voiture Toyota TI yanyongwa n'uwitwa Lionel Kwizera. Kuva ico gihe nta uracura gukubita ijisho Jean Bosco Nibasumba, eka kandi n'igipolisi cy'u Burundi ntaco cakoze naho umushoferi yagiye abajanye ari we Lionel Kwizera azwi. Kwigenekero rya 26 ntwarante mu 2018 Caporal Chef Ruben Ndayikeza yahoze umusirikare wa kera umu ex-FAB akongera kandi akaba n'umushoferi wo mu biro by'umushikiranganje wo kwivuna abansi nawe nyene yarabuzwe irengero. Ku munsi w'Imana igenekezo rya 25 Caporal Ruben Ndayikeza yiriwe aronka telefone y'umuntu yavuga ko akeneye ko bahura. Iyo telefone Ruben Ndayikeza yarayinuvye cyane aratinya kuyitaba, ariko ageze ku mugoroba niho yemera kuja kuyitaba agenda, ariko anyonga ya modoka akoresha mu kunguruza abakozi bo mu biro by'umushikiranganje wo kwivuna abansi. Bukeye kwigenekezo rya 26 ntwarane iyo modoka yatowe mu Buterere iri yonyene. Caporal Chef Ruben Ndayikeza nta urasura kumenya irengero ryiwe. Isekeza rya bambe itoho amatohoza yakozwe n'isekeza ndondeza akaba avuga ko iryo nyuruzwa ryo ryari rirongowe na Brigadier Jonas Ndabirinde ari mu bacungera Petero Nkuru Nziza. Kuwa 24 ukwezi kwa 4 mu 2018 naho Engineer Mathieu Ndayizeye yarahagaritswe n'abantu bari bambaye impuzu z'igipolisi mu gihe we yaratashe avuye ku mirimo yiwe. Engineer Mathieu Ndayizeye yakora muri societe Metarubia muri quartier asiatique. Uyu munsi afatwa yaratashe ku mugoroba ariko anyonga imodoka yiwe, maze ageze ku Mutanga Nord aho ni mu gisagara ca Bujumbura hafi ya Lycée Gikungu niho hazi imodoka iramutangira, hanyuma havamwo abantu babiri bambaye impuzu z'igipolisi binjira mu modoka yiwe, baca baribo bagenda barayinyonga, bagenda batwaranye Matayo Ndayizeye. Gushika uyu munsi nta urasura kumenya irengero ryiwe, mu gihe bivugwa ko yari amaze imisi ariko aronka abamutera ubwoba bavuga ko bagiye kumugandagura. Muri ico kiringo nyene afatirwamwo Matayo Ndayizeye yari amaze imisi ariko aburana itongo rinini ry'umuryango wiwe, aho yaburana ngo numwe mu bihangange vy'umugambwe CNDD FDD, urubanza rukiri muri sentare ya Mutimbuzi. Nawe nyene nta kintu na kimwe kiboneka kirakogwa kugira ngo bashobore kumutora. Kwigenekezo rya 31 ukwezi kwa 5 mu 2018 Tade Nduwimana batazira Tade Kagabo nawe yarahagaritswe mu ntara ya Ngozi. Tade Nduwimana yahoze ari umushoferi wa societe yitwa Aigle du Nord, akaba yahora ajana abipfuza kuja mu Rwanda n'abava mu Rwanda baza mu Burundi. Kuva mu ntureka zo mu 2015 Tade Nduwimana yaciye aja kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ntango z'umwaka wa 2018 agaruka kuba muri quartier ya Ngagara mu burako bw'igisagara ca Bujumbura, aho yabandanije akazi kiwe k'ubushoferi. Niho mu nyuma yiyumvira kudandaza inzu yiwe iri mu mu vyegwa vya Ngozi, aho naho akayumvira kubanza kuyisubiramwo. Agiye kuyigwa arahagararira ibikorwa byo gusubiramwo iyo nzu, niho kwigenekerezo rya 31 Rusama yahamagagwa n'imbonera kure izwi ku izina ry'itazirano rya Busigo. Iyo nayo yamubwiye ko abategetsi bamumutumye, maze Tade Nduwimana arakurikira acayingizwa pick-up yera y'ibiyo bitabona, ivuga ko yari yurongoye iperereza ahingozi uwo yitwa Venance Miburo. Kuva ico gihe gushika uyu munsi nta uracura gukubita ijisho Tade Nduwimana. Aha rero niho harangiriye ibijanye n'ababuzwe irengero mu gice ca mbere c'umwaka wa 2018, ariko hariho abandi babuzwe ico gihe tukirondera ko amakuru dusaba uwo bayafise wese ko yodufasha kuyaronka. Muri abo hari umupolisi Jean Berkimas Nyabenda yakunda kugurana amafaranga abasirikare n'abapolisi baja mu bikorwa byo kurondera amahoro, yabuzwe irengero mu kwezi kwa mbere mu 2018. Hari kandi Rodrigue Nzeyimana yarajejwe
ivy'urudandazwa muri mwishirahamwe Buseko, uyu nawe akaba yabuzwe irengero mu kwezi kwa kane mu 2018. Hakaba na Josiana Keranda nawe nyene yabuzwe irengero aho nyene mu kwezi kwa kane mu 2018. Turashimiye mwese mwariko muradukurikira muri kino kiganiro. Tuzosubira ku munsi w'Imana uza, tukabibutsa ko uwufise wese amakuru y'uwabuzwe irengero ko ashobora kutwandikira muri Ndondeza. Murakoze naho ubutaha.